Hello my fans, hello my family, are you okay? Mmeze neza, mmeze fresh. Ni StenPromoter again on the mic, nimerudi tena na zile habari za mjini, ni inkuru zigiye zigezweho mu gisagara muri entertainment yacu ya 257 Bujumbura Burundi. Ni StenPromoter rero naje nzanye inkuru igezweho, inkuru iri ku mwanya y'umusaza wacu KIDUMU Kibido Kibuganizo ku ndirimbo yiwe Ukweli bado ninakupenda. Ni ndirimbo irimo amajambo meza cyane, amajambo yubaka aho tugerageje kuraba muri description yiwe yashoboye kwandika avuga ati ni true story yashoboye kuba ku mugenzi wiwe aho ari ibintu byamubaye ko n'umukunzi yari asanzwe ari kumwe nawe ataramwemera mu rukundo rwiwe kuko yashobora kujya ku kazi akamurondera bikaja hirya no hino mugabo bivanye nuko atari yemereye kuzarakoresha telefone mu gihe ari ku kazi umubosi wiwe canke umwanya ukamubana muto wo gushobora kuyaga n'umukunzi wiwe. Kuno mwanya rero kwanza ndagusomere ayo majambo KIDUMU yashoboye kwandika muri description y'indirimbo yiwe kugira nawe ushobore kuja kumushigikira. Ni indirimbo imeze neza ariko ndabona umuvuduko wayo ku rubuga rwa YouTube nanje biteye bimbabaza, mvuga ati reka nshobore gusangiza kano kantu abakunzi b'umuziki, abakunzi banje, abakunzi basanzwe bakunikirana nanje kugira bashobore kuja gushigikira legend wacu, umuntu atigeze aduta hasi kuva mu myaka amaze ngirirenga 200 n'iyindi ariko araririmba umuziki w'u Burundi mugabo tubona indirimbo iryoshe, indirimbo imeze neza, indirimbo yanditse neza, indirimbo ivugije neza itari kiragira ahishitse. Yashoboye kwandika ati Ukweli is a song written by KIDUMU Kibido based on true love story from a friend who came to tell him about what he was going through in his relationship due to mistrust, produced and directed by ROG Music DLP David Fernando. Murumva yabaye Ukweli ni inkuru yashoboye kwandikwa na KIDUMU mugabo yisunze kuri bimwe byagiye birashikira umugenzi wiwe. Ukweli reka ndagucishiriza kagaparti gatoyi gusa ndibaza wayumvise no mu ntango kari indirimbo imeze neza, kari indirimbo ikwiye gushigikirwa, indirimbo novuga neza kirimwo ubutumwa bwiza. Tuvuye kuri audio reka dusembere kuri video gato aho turiko turagerageza kuraba amashusho. Ari indirimbo ya konsomye amafaranga menshi, ari indirimbo novuga neza ko yakozwe ku buhinga bwa none, ku buhinga bugezweho, na cyane yuko tuzi KIDUMU atigera duta hasi mu bintu mwe nivyo. Ukuririmba arashoboye, kwandika arashoboye, mbese no kwactinga arabishoboye. Rero kubw'ivyo nyimbo ukunda StenPromoter cyangwa ukunda Sten TV Worldwide, nyimbo utankunda naho kabukunda umuziki, tuje gushigikira uwo musaza wacu ku rubuga rwa YouTube ni KIDUMU Kibido mu kumufasha amapartage menshi n'amashare, niyo mashare nyene gusa kuba tumvugo rurimi, amashare amapartage, like, comment, tutibagira hani wacu kuri Sten TV Worldwide kugira natwe mu bandanye mudushigikira turonke n'inguvu zo kubandanya tubaha ama news agiye agezweho, agiye atandukanye muri entertainment n'inyuma entertainment yacu. Turabakunda cyane. StenPromoter on the mic, kuri on the machine akiwa ni da promise cameraman. We love you so much.